Nanone reka nsubire ndabahe ikaze mwese banywanyi bacu mukurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri nombonesha kure yacu kandi yanyu ya ECTV bashikiriza amakuru n'ibiganiro bitandukanye, amakuru avugwa muri politike, zivugwa mu mutekano, zivugwa mu gateka kazi na muntu, zivugwa mu butunzi, amakuru yose aba yagiye aragaruka ko cane twabemereye kuja turi abashikiriza. Nanone tugarukanye ayihuta aho ibintu bibandanya gukomera muri politike y'u Burundi. Twababwiye ko inzu hirikirasha muri CNDD FDD muri etat majoro ibintu vyakomeye. Perezida Ndayishimiye yabuza yacira nayamira, ibintu ntago vyoroshe. Hahejeje gutangazwa ayandi makuru adasanzwe nyuma yaho tubabwiye ko Perezida Ndayishimiye ariko aragera iminwe umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca bataziranda kugarika. Amakuru akaba yamaze kumenyekana mu bihanganye nka vyose mu gihugu, yoba mu karwi k'abajenero bivugwa ko ariko gatwaye igihugu, yoba muri Conseil de Sage no kuvuga inama y'inararibonye canke komite y'inararibonye z'umugambwe CNDD FDD. Ibintu bikaba bitoroshe cane, hakaba hariko haravugwa amakuru ati ubwoba tugira tugarukeko. Kuko turiko turabaha ayo makuru nyene ni nako abantu babandanya kunyuruzwa irya nino mu mihingo itandukanye y'igihugu. Abariko baranyuruzwa barikekwa ko hoba harimwo abasumyi b'urusaku, aribo batanga amakuru yaba bategetsi aba yagiye ahabona. Bamwe rero bavuga ko amakuru igituma tuyamenya ngaruko hari bamwe muri bo baba bagiye kuyatanga hanze, gutyo rero bamwe bakaba ariko barafatwa, abandi bakanyuruzwa bakaburwa irengero. Hakaba hari n'amakuru dufise ko hoba hari bamwe bamaze gufatwa bagapfungwa, abo rero bakaba bari mu begereye ubutegetsi bikekwa ko ngo boba barakoranye n'abasi b'igihugu. Ayo makuru yose n'ibindi ntakubwiye mu mvunyapfunyo nivyo tugira tubahe mwidonido. Wayitarafyonda kuri subscribe, wabanza ugafyonda ko kugira igihe cose dushize ko inkuru uraje umenya ko dushize ko bishasha maze uronke notification. Imbere yuko rero tubandanya n'ino makuru katubanze tubabwire kuri iyo mpena rimpereje ko ni inkuru y'abariko barafatwa bikekwa ko ari abasumyi b'urusaku. Hari umupasitori wo mu rusengero yikekwa gusuma urusaku, uyo nawe akaba apfunzwe. Uyo akaba yitwa Amoni Binigana, ni pasitori w'ishengero rya Methodiste Libre rya Kajaga, ni muri commune Mutimbuzi ntara ya Bujumbura, ni mu burengero bw'u Burundi. Uyo apfunzwe mu ntara ya Kirundo buraruko kuva mu kwezi kwa gatanu. Uyo akaba yagirizwa gusoma urusaku ngo no gukoresha impapuro zitarizo. Uwo mupasitori arahakana ivyo yagirizwa ku bwabo mu muryango wiwe. Abajejwe ubutungane mu Kirundo nta kindi bakeneye atari ukumubona areku ngabari abo mu Kirundo ngo nta kindi bakeneye atari ukumukuramwo amahera. Amakuru dufise avuga ko Pastori Amoni Binagana apfungiwe kuva kuwa 30 Rusama 2024 muri parike ya Kirundo ku bw'abamwegereye bashinge ntahe. Akaba yarungururijwe yo inyuma yo kumara iminsi 9 mu gasho k'igipolisi c'intara. We n'ubundi mupasitori bari bagiye mu gikorwa cyo kuvuga ubutumwa mu Kirundo, bashitse ku rugo rw'umudandaza Bitanagira Pasitori Amoni Binagana yaciye hagarikwa, niko abo babibonye bavuga. Umukenyezi w'umudandaza yatowe ko amatoni 2 y'agahawa y'ikawa kwa 21 Rusama, ni umunywanyi w'ishengero Methodiste Libre. Amasoko yacu akavuga ko igenekerezo amasoko yacu akavuga ko igendereza ryiketse Pasitori Binagana ko ari umunyarwanda. Bakaba bariko baravugana igipolisi n'igendereza ryiketse ko Binagana ari umunyarwanda mu bisanzwe, ariko avuga nk'abanyamurenge. Uriko uramwumviriza niko umwe mu babonye uko ahagarikwa yabivuze. Uwo mupasitori akaba yarerekanye impapuro ziwe kugira ngo yisigure, ariko riba ivy'ubusa ku bw'amasoko mu gipolisi. Yaratanze ikarata ndangamuntu yiwe, ariko indongozi z'igipolisi n'izigendereza zaramwiketse ko akoresha impapuro za magendo. Bamaze gusuzuma byabonetse ko urwo rupapuro rwatanzwe n'inzego zabigenewe. Ntituzi impamvu agipfunzwe.
niko amasoko mu gipolisi yabwiye bagenzi bacu kuri SOS Media Burundi. Kubw'umuryango wiwe Amoni Binagana ni umurundi yavukiye muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo RDC, akaba yahungutse muri 2000 imbere yo kuba mu Kajaga aho akorera umupasitori wo mu ishengero rya Methodiste Libre. Impapuro zimuranga yerekanye yazihawe muri 2003 n'ubushikiranganji bwari bujejwe gutahukana impunzi ico gihe bwari burongowe na Jean Marie Ngendahayo. Amasoko mu butungane mu Kirundo avuga ko ivyagirizwa Binagana bitagira ishingiro. Yavuze ati umushikiriza manza wa Republika ariko adindiza urwo rubanza kugira ngo akore amahera muri uwo mupasitori. Turazi ko ari byo bakora kugira ngo batunge n'ingoga. Niko bamwe mu bacamanza ba sentare nkuru y'intara bagaragaza umubabaro. Kwa gatandatu ruheshi Amoni Binagana akaba yararengutse muri sentare nkuru ya Kirundo. Ingingo ya sentare nkuru kabitegerezwa kumenyeshwa kuwa mbere wa 10 ruheshi nk'uko amakuru ya SOS Media Burundi avyemeza. Vy'ukuri birateye isoni. Twamenye ko umushikiriza manza wa Republika n'icegera ciwe hamwe n'uburongoye sentare yo kuri uwo wa kane bariko barasaba ibiturire umupasitori. Niko abo bacamanza bo mu Kirundo bagaragaza umubabaro. Dossier yagiyemwo ivya politike ariko umushikiriza manza nta vyagirije bikwiye afise. Niko bamwe mu vyegera vy'umushikiriza manza bamenyesha, bakavuga ko batabona impamvu umukozi w'Imana guma apfunzwe. Ntiryari rya mbere pasitori Amoni Binagana aja mu Kirundo mu bikogwa byo kuvuga ubutumwa. Kubera ubwoba ndetse n'umwikeka abategetsi b'u Burundi bafise, bariko barikeka ko umuntu wese yobakorana n'abansi b'igihugu, ariko ico batazi nuko abariko barakorana n'abansi b'igihugu ari abari mu rugo butegetsi nyene. Uyu mupasitori rero nawe yafashwe ku mwikeko barako yikekwa ko yoba ari umunyarwanda. Ico bikoze ibyangombwa vyiwe vyose vyerekana ko ari umurundi kandi ku butegetsi buriko buramuhora ubusa. Ariko nanone turiko turavuga kuri ivyo abafatwa bagapfungwa, hari n'indi nkuru idasanzwe kuri Nyeganyega. Komiseri Nyeganyega yihaye inkumbi mu kwezi kumwe gusa agenwe ikabarore, akaba yamaze no kugandagura umunyagihugu. Uyo komiseri Nyeganyega arakora amabara umunsi ku yundi. Komiseri Moyize arakaza bamutazira Nyeganyega n'izina rizwi mu makomine menshi y'u Burundi, muri Rutana, muri Matana, Bururi, Mugamba, Kabezi, Mutambu, Mabanda, Makamba n'ahandi hatandukanye. Nyeganyega aho yaciye hose ahasiga imibabaro ikomeye mu banyagihugu kubera ko agandagura abantu, kaboreza igufa, kurya ibiturire, kunyaga, gutukana, iterabwoba n'ayandi mabi atagira izina. Amakomine yose yaciyemwo abanyagihugu baridoze barabura gitabara. Indiri z'abanyagihugu baramaze gupfa barashwe na Nyeganyega, ariko nta nkurikizi yigera ibaho. Aho Nyeganyega ageze hose arigamba mabi akora. Ariko nanone Nyeganyega imbere ya buramatari, prokireri na prokireri bakayanza, komiseri Nyeganyega yarasubiriye ariyemera ku banyagihugu bo muri komine Kabarore bari buzuye agahinda kubera urupfu rwa Joseph Habiyaremye yishwe ku wa gatandatu heze kenekerezo rya 8 z'ukwezi kwa gatandatu mwaka 2024. Moyize arakaza amaze ukwezi kumwe gusa agenwe kurongora igipolisi muri komine Kabarore, ariko yamaze kugandagura umunyagihugu. Abandi yarabakubise agira intere. None uyu muntu azica abangana gute kugira atebe ahanwe vy'ukuri? Ibibera mu Burundi nibara kumutemere n'akamaramaza. Tubanze tubabwira urupfu rubabaje rwa Joseph Habiyaremye. Joseph Habiyaremye akaba yari umunywanyi w'umugambi CNDD-FDD, yavuga mu gacimbiri ka Mpungenge, umutumba wa Mugoyi muri komine Kabarore, intara ya Kayanza. Yari umwirimizi asanzwe, yoba yari hafi gukwiza imyaka 30 y'amavuka. Joseph Habiyaremye akaba yari yubatse, akaba n'umuvyeyi w'abana batatu bakiri bato cane. Kwa gatandatu heze kenekerezo rya 8 z'ukwezi kwa gatandatu nyene umwaka 2024 mu gatondo kakare, Joseph Habiyaremye yavyuwe n'abapolisi bakorera kuri pozisiyo ya Centre Bukanya. Aba bapolisi bari barongowe n'umukuru mushasha w'igipolisi muri komine Kabarore, komiseri Moyize arakaza batazira Nyeganyega.
barinjiye mu nzu barasaka inzu yose barabura ico bahakura, aho ngo bari baje kurondera ikawa bagiriza Joseph Habiyaremye ko ashora mu gihugu c'u Rwanda. Joseph Habiyaremye yaciye asohogwa hanze ahasanga uwitwa Pierre Batazira Sunzu avuka ku mutumba wa Ruvomo wa komine Kayanza, be n'umubanyi wa Joseph yitwa Sindayigaya Sunzu no mu munywanyi wa Joseph yitwa Sindayigaya. Uyo Sunzu yagirijwe ko yafashwe azanye ibiro 2 vy'ikawa itonoye aho kwa Joseph. Abapolisi barengeye kuri Joseph, Sunzu na Sindayigaya barakubita bagira intere. Bamwe mu banyagihugu baje kuraba ivyo ari byo nabo nyene barakubiswe. Babagabo batatu baciye burizwa amapikipiki bajanwa kuri pozisiyo y'igipolisi ya Bukanya. Bagezeyo barasubiriye barakubitwa, Sunzu na Sindayigaya baca binjizwa agasho. Joseph Habiyaremye ntiyarose ayo mahirwe, yurijwe ipikipiki nyeganyega amucana ku biro vya komine, hanyuma bandanya ku mutumba wa Karama uhana rubibe n'igihugu c'u Rwanda. Abapolisi bo ku kirindiro ca Karama baragize amakenga, barakeka ko nyeganyega agiye kwica Joseph Habiyaremye, bashaka kumufata ngo ntabandanye. Yamara nyeganyega yaguma asemerera ngo naje kubereka iyo ashorera ikawa. Joseph Habiyaremye yajanwe mw'ishamba ry'amapinusi, nyeganyega amurasa mu mutima. Joseph Habiyaremye abaracikanye. Birateye agahinda, birababaje, nibara n'ibintu bibabaje cyane. Uyu nyeganyega n'umwicanyi mubi cyane. Agarutse hamwe ku kirindiro c'igipolisi ku mutumba wa Karama, nyeganyega yabwiye baba polisi ko Joseph Habiyaremye yagomvye kwiruka acaramurasa. Nyeganyega yavuye ngaho atanze itegeko ko atanumwe arekuriwe kuja kwegeranya ikiziga ca Joseph Habiyaremye. Kugeza ku mugoroba ikiziga cari ngaho atawushobora kucegera. Ikiziga ca Joseph Habiyaremye mu nyuma cahavuye kijanwa mu ruhukiro bwa Centre de Santé ya Rubura. Abanyagihugu baraye basabwe na buramatari wa Kayanza Colonel Remicishayo ko boja gushingura ico kiziga, ariko abanyagihugu kugeza ubu barahiye ko uwo munyagihugu adahambwa, uwamwishe adahanywe. CDS Rubura ifise icuma co gukanyisha, no kuvuga Centre de Santé ya Rubura ntifise icuma co gukanyisha kizwi nka frigo. Ikiziga ca Joseph Habiyaremye kirashobora no kononekara. Nyeganyega ati abo nishe sindabazi igitigiri, hano nararungitswe n'umukuru w'igihugu. Ayo n'amajambo ya Nyeganyega. Ku mitumba yose ya komine Kabarore, komiseri Moyize arakaza Batazira Nyeganyega agenda arihaya mu manama ko yarungitswe na Perezida Ndayishimiye kumara amanyama y'abanyagihugu b'Ikabarore. Nyeganyega yihaye ko atazi igitigiri c'abantu amaze kugandagura. Vy'ukuri ntiyibeshera iyo avuze ko yamaze abantu. Mu nama buramatari Cishahayo yagirishije, Nyeganyega yabwiye abatamuzi ko bamurondera ku rubuga rwa Pacifique Ninahazwe n'urwa RPA, canke bakarondera video y'ingene yabujije Agathon Rwasa gukora ikoraniro muri komine Mutambu. Nyeganyega we afata ibi vyose tumuvuga ko nk'ubuhizi. Koko nk'amabi Nyeganyega akora ayatumwa na Perezida Ndayishimiye, yoba ariyo mpamvu adakogwa ko ngo abazwe amabi yakwereye abanyagihugu mu makomine yose yaciyemwo. Ya leta mvyeyi tubwirwa yoba ariyo koko? Se wa Joseph Habiyaremye akaba yari umugwanyi akomeye wa CNDD FDD, ariko ko wiwe yishwe birababaje. Joseph Habiyaremye yarayagandaguwe na Nyeganyega, akaba yakuze ari umwana w'imfuvyi. Umuvyeyi wiwe Nyandwi yari umugwanyi akomeye cyane wa CNDD FDD. Abamuzi baramwikugura aho muri komine Kabarore. Nyandwi yahavuye afatwa urugamba rutarahera, afatwa n'abasirikare ba kera. Kuva ubwo nta uzi iyo bagiye kumwicira, nta n'ikiziga cabonetse. Joseph Habiyaremye
yarezwe na nyina Minani Sofia yumvise umuhungu wiwe ariko arahuragurwa amahiri. Sofia yaje atazambaye atakambira abapolisi atanga udufaranga ngo ntibamwicire umwana. Ntankeka ko yibutse ingene yapfakajwe n'igisirikare ca kera, kumbure yibutse ingene yareze wenyene ka Yozefu kageze aragakuza kugeza aragakuza, agahinda karamutera. Abapolisi baranse kumwumva birangira bagiye kugandagura umuhungu wiwe yari yaragoranywe ariko akamugeza mu bigero. Niko intwaro Nyandwi yari yaragwaniye yibaza ko izozana impinduka, birangira imyiciye agahungu yasize. Nkuko rero ya ntwaro ya kera nawe nyene yamugandaguye. Ninde azotabara abarundi koko? Ninde azoheza kano gacinyizo kazanwa n'intwaro z'agahotoro ziguma zikurakuranwa mu Burundi? Ninde azozana umwicanyi? Ninde azohana umwicanyi? Komiseri Moise arakaza bataziranyeganyega n'abakora nkawe bose. Ninde azohoza umupfakazi akaba n'umuvyeyi Minani Sofia? Ibi bintu birababaje, ubutegetsi butegerezwa kugira ico bukoze, ariko nanone bamwe babona ko atarukiza bo kwitega kuri ino ntwaro kuko ngariyo nyene ibaha impigi. Abo bose bigira ivyo bigira bakaja kwica abanyagihugu ataco bazira canke babahuye utuntu duto duto. Ivyo vyose rero bikababaza cane abarundi na cane abakurikirana cane ivy'agateka kazina muntu, na ndetse n'imiryango iba yahekuwe yabuze ababo kubera kwicwa n'ubutegetsi. Mu ntango zano makuru twababwiye ko ibintu byakomeye cane, hamaze kumenyekana ko hari umurwi w'abajenerale umereye nabi cane Perezida Ndayishimiye kubera ibintu biriko biranugwanurwa byo kwikurako Ndakugarika Gervasi. Hari kandi uyundi murwi ubona ko Perezida Ndayishimiye adakuwe ku butegetsi ashobora gusambura igihugu kubera ko biboneka ko byamunaniye kandi ko n'ingingo agenda arafata ngo ari umuntu udashobora guhanura, ngo baramuhanuye kenshi cyane ngarekure wahora ari umushikiranganje wa mbere w'u Burundi General Guillaume Bunyoni, Perezida aravyanka. None ngo agira teko na General Ndakugarika, ivyo ngo ntago bishobora kumusiga amahoro. Amakuru dufise rero arateye ubwoba cyane, ndetse n'ivyo byose umwikeko kutizerana, kutabona uwo abwira amabanga yiwe, kuko ibiriko birabera mu butegetsi byose biriko biramenyekana. Ngari nico gituma muriko murabikurikiranye ne kubera ko tuba twaronse amakuru yose yabegereye ubutegetsi. Hakaba hari ubwoba rero ko ibintu bishobora kumera nabi, bamwe akaba ariko barafatwa kubera ko bikekwa ko bari mu batanga amakuru y'ubwo butegetsi. Ariko ico bikoze bamwe mu bafatwa ni inzirakarengane zidafise ico zizira kubera ko amakuru atangwa na beneyo, kandi ubu yatanga wese ntago ari we yafashwa, ahubwo abikekwa gusa nibo bafatwa. Munywanyi bacu nakwijeje ko nufyonda kuri subscribe urajonka amakuru munota ku yundi, wayo utarafyonda ko ukoresha kano karyo gafyonda ko maze kudushize ko inkuru karajonka notification. Mukanya nze ndabaha andi makuru arabagezweho.